Muri Burkina Faso abasirikare 8 barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu. Ibi vyavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri. Ibi biro bivuga kandi ko vyamenye uyu mugambi ku munsi wa gatandatu inyuma yaho umwe mu bari muri wo awushize ahagaragara nk'uko ivyo biro bivuga. Itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare 8 baramaze gufatwa kugira babazwe. Muri Ethiopia abantu 19 barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ibi vyavuzwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri. Ibi bitero bikurikiye ibindi vyabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu 56 mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushira uburengero bwa Tigre. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze ko atamakuru afise y'ivyo bitero vyose bivugwa. Mu gisata c'amagara y'abantu ica kabiri c'ababa ku mugabane wa Buraya gushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Ibi vyavuzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe kandi banki nkuru y'isi yagabishije ko ubu bwoko bwa Omicron bushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwariko burasubira kwisununura. Mu miliyoni hafi 8 z'abanduye mu minsi indwi iheze, umugabane wa Buraya niwo waronse igitigiri kinini c'abafuye n'abanduye ku isi nk'uko biri mu biharuro vyatorokanijwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Leta y'abatalibani muri Afghanistan yasavye ibihugu bibanyi vya Uzbekistan hamwe na Tajikistan kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ivyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Abapilote b'Abanya-Afghanistan bahawe imyimenyerezo n'Abanyamerika nibo batwaye izo ndege zirenga 40 bari kumwe n'imiryango yabo muri Uzbekistan. Umushikiranganji Yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro mu mutekano, yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa. Abasesenguzi ariko baracafise amakenga kubivugwa n'abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta. Abahoze mu bajejwe umutekano barenga 10 bivuga ko boba barishwe mu ndwi ziheze n'abatalibani. Nayo mu nkino z'umupira w'amaguru ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu vya Afrika ziriko zibera muri Cameroon ejo ku munsi wa kabiri, Algeria isanzwe ariyo ifise igikombe c'izi nkino yanganije na Sierra Leone ubusa ku bundi. Nigeria yatsinze Misiri 1-0, nayo Sudani na Guinea banganya ubusa ku bundi. Nayo kuri wa gatatu Tunisia ikina na Mali, nayo Mauritania ihure na Gambia, mu gihe Guinea Equatorial ikina na Cote d'Ivoire. Izi nkino zizomara ukwezi, zatanguye ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze noneho mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko tuyahere hano muri Amerika aho Perezida Joe Biden yarayavuze ijambo rikomeza rikanashimangira uburenganzira bw'abanyamerika bose gutora. Biden agiyeyo ni ikintu ciza kugira ngo abereke yuko iyo ivyo bariko baragira atari vyiza, ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko. Uyu ni Leonce Hakizimana, Umurundi ukurikiranira hafi ibibazo bya politike muri Amerika, aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru mu buryo burambuye n'izindi twabateguriye naho mu kanya gato.
yari imaze kubabwira hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida Joe Biden yari yongeye kuvuga ijambo rikangurira abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora muri iki gihugu. Uyu mushinga w'itegeko ryemerera umuturage wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa ku rwego rwa za leta mu buryo bwazo. Ukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokrate n'abarepublikane muri sena ya amerika. Mu ruzinduko yagiriye ejo muri leta ya Georgia aherekejwe na visi perezida Kamala Harris, yatangaje ko uyu mushinga w'amategeko uzaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamayira igitugu ku buryo bwa burundu. Yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakuye umwijima babyerekanishije gutora. Perezida Biden yemeje ko aho ahagaze kuri iyi ngingo ahazi kandi ko atazatezuka. Mu gushimangira aho ahagaze kuri uyu mushinga, Perezida Joe Biden yongeye kwandika ku rubuga rwa Twitter ko amateka atigeze agirira impuhwe abananirwa kurengera uburenganzira bwabo bwo gutora. Ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriyeho n'umuhanga mu bya politike Leonce Hakizimana. Uravye ingene Joe Biden ariko arabitegura, ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari bibaza ko arivyo bikenewe, kuko ico ni ikibazo gikomeye cyane ku banyamerika na cyane cyane abademokrate, kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu vyo gutora vyomera neza, kuko urabona gushika ubu republike bagomba kubikwegera iwabo, bakagomba gukuraho ibintu abantu amategeko yari asanzwe ahari ingene abantu batora. Rero Joe Biden agiyeyo ni ikintu ciza kugira ngo abereke yuko iyo ivyo bariko baragira atari vyiza, ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko. So iki ni iciyumviro ciza. Harimwo ibibazo bikuru binini birimwo, kuko hariho n'ubu abantu baravye agateka kazi na muntu benshi bataza kujayo kubera babona yuko atariko arakora ibikwiye. Ivyo vyoba biva kuki? Hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabura n'abashigikiye ivyo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo. Ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu? Hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo ngingo zose ziguma mu majambo ahubwo zishirwa mu ngiro. Nuko nyene bimeze. Amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko abantu bose bagatora, mugabo uravye vyose umengo bihera mu majambo. Bobo ico bavuga bati rero twereka ibikorwa ugabanura amajambo, kuko uravye afise abasenateri babiri ategerezwa kumvisha yuko bomushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri sena. Abo nabo ni Joe Manchin n'uwundi yitwa Kirsten w'Arizona. Badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko y'ingene batora muri sena ahinduka, ivyo byose azoguma ari amajambo. Rero iyo abantu bagateka kazi bavuga bati he genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategerezwa kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri sena no muri parlema, hanyuma ivy'amategeko vyo gutora bihinduke. Urumva rero akazi kari kuri we. Amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushigikira rya tegeko bita filibuster, ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi 60% kugira ngo itegeko ariko ashira imbere rirengane mu nama nk'impuzamateka, hava ashigika ko amategeko ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi 60%. Murazi ko abademokrate badakwije abasenateri bashika 60%. Ego mico nico kibazo nyamukuru, kuko abademokrate abasenateri 50, abarepublikani bagira 50, umva baranganya. Urumva visi perezida ni waheza akabatatura, mugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrate ntishobora kwemera kubura n'umwe. Rero ingorane zihari ni zibiri. Ica mbere ni uko bumvikana yuko 60 bahora basabwa ivyo bivaho bakaja kuri 50, iyo filibuster ivaho. Mugabo ingorane igira kabiri ni uko naho ba 50 abo basenateri babiri b'amategeko babloka ibintu byinshi vya Biden ashaka kurangura, batemeye ko ivyo bintu bihinduka, nta na kimwe ntaho bija. Ico nico kibazo nyamukuru. Ico kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkoramutima, kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushigikira ko iryo tegeko rya filibuster rihindurwa. Ivyo ntibishobora gutuma abademokrate ku bwabo nabo nyene bacanamwo. Nivyo vyatanguye kubona cane ubu wewe mugabo novuga ko ariko arahindura, kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi gose. Ni ikintu cari kimeze nk'icahora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibuster yohava, kuko wewe niyo kera yahora ayishigikira rwose avuga ati hategerezwa kuba amajwi 60 kugira ngo amategeko makuru ahinduke. Umugabo ubu yemeye ko ivyo bihinduka,
rero urumva n'intambwe nini yagize kuri we, ariko urumve ingorane iri mu bademokrate. Abarepublika umuntu asa n'uko yabaye yuko bobo nta n'umwe yemera kubishigikira. Mugabo abademokrate ako kano gucanamwo batumvikanye yuko aya mategeko ahinduka ni ikibazo kihari koko. Ego mu majambo make cyane rwose, Hakizimana Leonce, mutubwire ikintu mwibaza ko coba catumye na perezida afata iyo ngingo yo gushigikira ko ayo mategeko y'amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane. Hari abavuga ko ari kubera hirya no hino mu mareta atandukanye amategeko ariko arahindurwa, kenshi bakavuga ko ari abarepublika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke. Bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora. Ivyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yari ahagaze kuri ico kibazo. Ego cane, uravye ivyo abarepublika bariko barakora n'ibintu, uravye ingene bafata ibintu vy'amaredistricting bakayasubiramwo ukuntu bariko bagira amaredistricting, bariko barabigira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu fate hari nk'abantu ba minority nk'abirabure basanga bakwegeye hamwe ari benshi bagaca babashira hamwe, ugasanga rero intara bazigabanya ukuntu abademokrate baca bazifavorize. Rero muri ico gihe ivyo bisa bikanguye abademokrate bavuga ati turahagwa nitwaguma tubije ku kunyene. Ica kabiri naco nuko uravye neza Biden ingene yatowe n'abirabure benshi, abirabure nibo bamushikiye rwose cane. Leonce Hakizimana, murakoze cane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze namwe. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Tuve muri Amerika tujye mu Burundi, aho abaturage bakoresha umuhanda nimero 7 bavuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu. Umuyobozi mukuru ukuri ivyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza aba baturage. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa, iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye, haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'imfata kibanza. Ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya Paroisse Katolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 2 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavyiboneye, bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya. Amakenga turayafise cyane rwose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndishobora no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruja rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uriko urabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanza kubisa iyindi mu kurinda yuko iyindi irengana. Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye. Byo ngaha muri komine biraba kuri 17 kuko ni kenshi twamaruca ngaha tukabona amasanganya n'abantu no gupfa bagafa. Nkati ko turagenda ngaha ku mubaro ugasanga imodoka iraduhitanye canke irahitanye umuntu. Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo, ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sanasana naho bidafashe. Bavyuka buri gitondo
bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu. kuva abashinwa baza kuhakora barahakoze hamaranye kandi ahantu imodoka ziva ruguru nka zijya zipakiye imizigo zihaduka zigasubira inyuma hajya najya amakamyo ava hanze raduka imvura yaguye ikanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse. Twatewe n'imbabazi kubera abavyeyi bama baciye muri iri barabara naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimwe ndi ku moto mugabo kenshi ryama ryabereyemwo amasanganya menshi. Turabavoronte amatubaye kwivoronta turavuga uti reka dukore ikishiza uzobona ko bibereye nibazoduhemba. Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe ivy'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita vyoroha mu gutanguza ibikorwa vyo kuyasanura. Kubera biba bisaba amahera menshi cyane, birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu canke tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na BAD. Ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramwo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye canke aho ryasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien. Ivyo n'amafaranga ava muri leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramwo tuyakora neza. Mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka 2 canke 3 amafaranga abari muri budget igihugu n'amafaranga abayasabwe kwingurane canke abayasabwe ko imfashanyo. Uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa. Amabarabara ashika ni Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakuriye rimwe, nico gituma twatanguye kuyakora. Murabona nk'iri ya Bujumbura Cibitoke twaratanguye kurikora, ririko riranaherahezwa. Hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu, ririko rirakogwa kuva Inyanzarake gushika mu Rumonge, naho nyene ibikorwa byaratanguye. Kuva mu Rumonge gushika Igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye. Kuva Igitaza gushika i Bujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa. Ibarabara ry'igihugu nimero 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130. Rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi. Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha, ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere 1984, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani basubukuye umubano usesuye wa diplomasi wari umaze imyaka hafi 117 warahagaze. Nibyo tuganiraho muri make, murakaza neza mu kiganiro Amerikana. Kuva Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka mu 1776, yamye igirana ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose na leta ze, les Etats pontifiques mu Gifaransa,
zabayeho mu Butaliyani bwo hagati kuva muri 754 kugera mu 1870. Izi leta za papa zari zigize igihugu kimeze nk'umunani bwite wa Kiliziya Gatolika kiyobowe nyine na papa. Nizo zasigaye ari Vatikani tuzi muri iki gihe, igihugu cyigenga cya mbere gito cyane ku isi n'ubuso bwa hegitari 44 mu mujyi wa Roma rwagati. Igihugu cya Vatikani gitegekwa n'umushumba wa Diocese Gatolika ya Roma ariwe papa, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, nk'ubwami butavugirwamo kandi ntavuguruzwa, monarchie absolue mu Gifaransa. Kuva mu 1797 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta za papa batangiye noneho bwa mbere umubano wa diplomasi wari ku rwego rwa konsila gusa. Ariko mu 1867 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, yashyizeho itegeko ribuza guverinoma kugira abadiplomate kwa papa. Nyamara nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, umubano wo ku rwego rwa konsila wari usanzwe warakomeje uza guhagarara mu 1870. Ubwo papa yaramaze gutakaza leta ze, Ubutaliyani buzimwambuye bumurekera Vatikani yonyine gusa. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyemeye ubusugire bwa Vatikani nk'igihugu cyigenga kugera mu 1984. Ikindi kandi, abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibakundaga abagatolika, ndetse bari banagaragaza impungenge nyinshi z'uko igihugu cyabo gishobora kurenga ku ihame rivuga ko leta itandukanye n'amadini. Koko rero itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura ko Congress itazigera ihirahira ngo ishyireho itegeko ryimakaza idini iryo ari ryo ryose muri Amerika. Ariko abaperezida ba Amerika batandukanye bakomeje kugira intumwa zabo bwite zihariye kwa papa, batari bakenewe kwemezwa na Sena kimwe n'abambasaderi nyakuri. Mu 1983 Perezida Ronald Reagan na Papa Yohani Paulo wa II noneho batangiye kurebera hamwe uburyo bwo kuzura umubano, ariko noneho ukaba washingira kuri za ambasade. Congress ya Amerika nayo yabihaye umugisha, ikuraho rya tegeko ryo mu 1867. Ijwi rya Amerika. Congress imaze gukuraho rero ririya tegeko ryo mu 1867, Perezida Reagan na Papa Yohani Paulo wa II basinye ku itariki ya 10 y'ukwa mbere 1984 amasezerano yo gushyiraho ambasade no guhanahana abambasaderi bwa mbere na mbere. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu nta ambasaderi n'umwe wagenwe na Perezida wa Amerika Sena ye yari yanga kwemeza. Icyo gihe ariko rero mu 1984 hari ababirwanyije hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero rumwe mu zindi nyinshi nka National Council of Churches, urugaga rw'amadini y'abaporoso ku rwego rw'igihugu, na Southern Baptist Convention, urugaga rw'amadini y'ababatista mu majyepfo y'igihugu, bagiye kurega Perezida Reagan mu nkiko bavuga ko icyemezo cye kinyuranyije n'itegeko nshinga. Kuri bo cyashoboraga gusenya urukuta rutandukanya leta n'amadini. Mu rukiko rwa mbere baratsinzwe mu 1985, barongeye baratsindwa mu rukiko rw'ubujurire mu 1986. Inkiko zavuze ko abaregaga batatanze ibimenyetso bifatika n'ibisobanuro bifite ireme mu rwego rw'amategeko. Niko byagendekeye n'izindi manza nyinshi zitandukanye kuri icyo kibazo. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vatikani bafite bambasaderi ku mpande zombi kandi leta zibanye neza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bajya inama kenshi kandi bafatanya mu bibazo bitandukanye byugarije isi, birimo nk'uburenganzira bwa muntu, amahoro, gukumira intambara, ibibazo by'ubutabazi ku bari mu kaga, iterambere no kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije no gukora ku buryo amadini yumvikana ku isi. Ariko nta nkunga y'iterambere Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha Vatikani. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.